Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bwe mwese mukunze gukurikirana ibiganiro byacu byo kuri B-Info na B-Info Plus. Ndizera yuko muguwe neza. Ninjiye muri studio kugira ngo turabire hamwe ibintu bibiri gusa. Ikintu ca mbere ni mbega chef d'état-major w'igihugu kibanyi ca Congo yoba ari umutraître, yoba akorera inyeshamba z'u Rwanda nk'uko abenshi bariko barabivuganga. Ikintu tuza kurabira hamwe ni ingene umugambi wo gufata igisagara ca Uvira, ni kuvuga inyeshamba z'u Rwanda zikigarurira igisagara ca Uvira wamaze kunozwa, wahejejwe, ahubwo hasigaye ko gusa bawushira mu ngiro. Reka rero ndabaha ikaze muri kino kiganiro tugiye kuganiramwo, ikiganiro kigufi cyane gose. Twarumvise ko hariho abantu badashimishwa nuko tubahiriza ibiganiro birebire, ubwo tugiye kongera kuze turabaha ibiganiro bigufi bikubita ku ntego. Mumaze iminsi muriko mwumva yuko inyeshamba z'u Rwanda zikomeje gukora ibintu zitari ziherutse gukora hano ku butaka bwa Congo, aho ziriko zigarurira vy'agasakisaki uduce kandi zikigarurira utwo duce mu buryo budasobanutse. Ahantu babwira muri Mwenga mwarumvise yuko hari uduce bigaruriye, muri Masisi baguma bigarura uduce bitandukanye. Amakuru ariko aravugangwa nuko no muri Nzibira basa n'abageze kuri extremité ya Nzibira berekeza muri Shabunda. Ko nabibutse kandi yuko muri Shabunda bigeze kwashika bahigarurira amavillage abiri, village bita Mayimingi ya mbere na Mayimingi ya kabiri. Hari igenekerezo rya 16 kuno kwezi, nubwo bataharegamye bace bakugwa mugabo mwarumvise yuko bari bamaze kuhashika. Ibi n'ahandi hatandukanye nshobora kubabwira nk'intambara zasuye gusekera mu buce butandukanye bwo muri Haut Plateau, ubona yuko mu by'ukuri zino nyeshamba z'u Rwanda zisa n'izifise inguvu umuntu adashobora gutahura iyo zino nguvu ziriko zirava. Muri kino kiganiro rero ngomba duce ijya nino ibi biriko biragaragara hano ku mirongo rugamba, maze muze kumenya impamvu bino biriko biraba. Mu gisagara ca Bukavu mu misi mikeya cyane iheze, ndavuga mike cyane, haherutse kubera inama rukokoma yarigizwe n'ibicocoro bya zino nyeshamba z'u Rwanda zibatije izina zikiyita M23, kugira ngo bige neza barabe icokogwa kugira ngo igisagara ca Uvira bakigarurire. Iyo nama yarabaye kandi mu byo bashoboye kwigamwo baratoye yuko tanke Uvira itarafatwa ntibikunda yuko bashobora kumvisha leta ya Congo ivyo bipfuza. Mu maguru masha bagomba kwigarurira Uvira. Ndabisubiremwo, mu maguru masha ku bwazijanye nyeshamba z'u Rwanda bagomba cyangwa se zigomba kwigarurira igisagara ca Uvira. Babonye ko bamaze kwigarurira Uvira bizoca biborohera kubandanya gushika Karemi, kuko Uvira niyo ari inzitizi. Ariko hamwe n'ivyo, bari mu nama baje gusanga icatumye Uvira idafatwa canke inzitizi yabaye kugira ngo Uvira ntifatwe na nubu niyo igihari. Igihugu c'u Burundi bisa nkaho kizungurutse kino gisagara ca Uvira hamwe n'igihugu ca Tanzania. Izi nizo nzitizi zibiri babonye zatumye Uvira idafatwa, kandi nazo nzitizi bakibona ko zituma Uvira bigorana kifatwa. Mugabo mu nama bakoreye hajya muri Bukavu babonye yuko nubwo igihugu c'u Burundi na Tanzania ari inzitizi zo gufatwa Uvira, babonye yuko bikunda. Babonye yuko bikunda ko Uvira ifatwa nubwo Uburundi na Tanzania ari inzitizi. Inzira imwe babonye ko yoroshe ni yuko aba infiltre babo
bari muri Uvira, bari mu Burundi n'abari muri Tanzania nka hamwe bo kwemera kuguma bakorera ku makomandema ya kino gihugu cy'u Rwanda. Ya zino nyeshamba z'u Rwanda birakunda atankeka nimwe yuko Uvira ifatwa, babandanye na Karemi, mbere banashike no mu Burundi guhungabanya umutekano nk'uko babikoze kandi bakibikora mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Hariko havugangwa umusirikare yitwa umukongomani ari ku ipete rya colonel uwo bita Mayere. Uyu Mayere yaravuganzwe cyane yuko ari mu batumye Minembwe ifatwa. Niwe yatanze Minembwe igihe abayifadese bari hajya, yarababujije yuko bagira iki barasana n'abatwigwaneho. Aho mbere uyu Mayere we avuga ngo kurasa umusirikare w'umututsi ngo bisa nkaho ubukoze icaha ndengakamere. Aho yatumberaza avuga ko adashobora gutanga komandema kuri mu FARDC ngo ashobore kuba yohangana n'igisirikare cy'u Rwanda RDF canke izi nyeshamba za twigwaneho canke M23. Ku mvugo bakoresheje nuko avuga ko ngo adashobora kuba yotanga komandema yo kurasana n'umusirikare wo mu bwoko bw'abatutsi. Uyu Mayere ni nawe aherutse gutanga ubuce butandukanye hano muri territoire ya Mwenga. Yaramaze igihe atariko aravugangwa, bisa nkaho yari yarahindura amabanga. Mugabo kuri incuro uyu Mayere yaragarutse nuvuga mu bikorwa bya gisirikare nk'uko byama, yaragarutse ku mirongo y'urugamba. Aho mbere bivugwa ko uyu Mayere ari umwambari wa Jules Mbanza. Jules Mbanza mwese murazi amakuru yiwe, aho mbere binavugwa ko uyu Jules Mbanza ariwe yakingira ikibaba aba ofisiye ba FARDC bariko bakorana n'inyeshamba z'u Rwanda. Amateka ya Jules Mbanza ntabwo navuga cyane gose, mugabo ndazi yuko abenshi muyazi. Aho mbere amakuru anabandanya avuga ko uyu Jules Mbanza ari umwambari wa John Numbi. Sinzi ko tuko turabitabura ko, sinzi ko aya makuru ndiko ndabahereza mara musanzwe muyazi, sinzi ko abo mutere muyazi naho muriko mwimvisha umukino uri kurakinwa hano ku butaka bwa Kongo. Tumaze iminsi turiko turonka amakuru avuga ko hano muri Bukavu abenegihugu mu by'ukuri bariko barafatwa nabi. Ku munsi w'ejo mwarumvise ingene abamotari ivyashike abamotari hariko hatoragurwa ibiziga mu mabarabara, mu mashamba, mu nzuzi zitandukanye z'abakongomani. Ku mirongo y'urugamba inyeshamba z'u Rwanda nabivuze zikomeza kwa advancing umwanya ku mwanya, zikomeza gutera imbere. FARDC irafise ibigwanisho rutura, FARDC irafise amadrone, FARDC irafise amasukoye. Mugabo tuko tubona siko ziko zirakora. Why? Turiko tubona wazarendo gusa ariyo isa n'iri kiragira defense, nibyo turiko turabona. Mugabo mu by'ukuri sibo bakagomba kubikora. Wazarendo sibo bakagomba guhagarara ngo bagire defense. Wazarendo ntibakagomba kugwana FARDC ihari. Habuziki FARDC irasane mu buryo bweruye n'inyeshamba z'u Rwanda. Habuziki kari kibazo umuntu ari we wese ashobora kwibaza ntakironkere inyisho. Nta gace na kamwe katarimwo umu FARDC muri Kongo, nta na kamwe. Mugabo turiko turabona inyeshamba zigarurira ubuce mu buryo butunguranye by'agasakisaki. So iyi nkuru nabategure ni ndende cyane gose, mugabo mumbabarire ndabahereze ngufi kumbure uko manzu y'icuma ndaza ndabazanira akandi gace gato kugira ngo nze gushika ku ndunduro ya kino kiganiro. Mugabo ndazi ko mugize akantu mutoye, ndazi ko mugize akantu mwumvise, ariko kubw'ibyo nama bakoreye muri Bukavu mu kurangiza kino kiganiro
nababwiye ko nasaba gukora ibiganiro birebire kuko hari abo bitera ubunebwe kandi tuba twifuza ko mwese muvyumviriza. Donc ndakora bugufi tubashikiriza amakuru magufi kiretse iyo twakoze live kugira ngo live ho bikora dusoma ama commentaire niki mugabo twicara muri studio tubashikiriza inkuru nk'uku tuzoza turabaye inkuru ngufi kugira ngo ntagire abo birambira kumbe ndifise n'amajwi meza ariko icingenzi nuko muronka message kubw'inama rero akore muri Uvira mu kurangiza nako muri Bukavu babonye yuko info Uvira tombe nibamara kwigarurira gisagara ca Uvira bazoba bagize access yo kuja kudestabiliza Karemi. Magingo Karemi izoba iri mu ruhagarara. Kindu bikaba bimeze uko nyene. Kinshasa nta mpamvu n'imwe bazoba basigaranye yo kudashira aho inyeshamba z'u Rwanda zishize. Amanyama azoba yabagabanukanye. So ikibazo natangure ko niki? Chef d'état major wa Congo yoba ari umutretre koko? Ndabibutse yuko ahari ni mushasha yasubiriye uwo byagaragaye yuko ari umutretre. Aha rero President Chilombo agomba kugura amaso kugira ngo abone ibiriko biraba. Chilombo nkamwe yoguma mwitiro arimwo azokwikangura yisanga ari nyuma y'igihugu nkuko byagendeye ba Mobutu n'abandi batandukanye. Reka ndabashimire mwebwe bamubaye natwe muri kino kiganiro. Ndizera yuko tuzakongera mu bindi biganiro byacu haracari kare. Ubwo mugire umunsi mwiza, mugire umugisha, mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.